uhoraho ni wewe nihishamo, uhoraho ni wewe buhungiro bwanje. Ubwa mbere nkibyumva naratangaye cyane, ndavuga ati yo bwa bundi Imana n'igitangaje, ati aranyiyumviriye ko iyo ndi n'uwo munsi nyene nayisohora, uwo munsi nyene niho yacanyandikira message hatarakica no munsi nomwe. Numva ndanezerewe cyane mu mutima, ndavuga ati kumbure, ndavuga ati wabyumvise uko ndirimba, wabyumvise byose, ndibaza mbere yuko unyandikira ati reje vraiment nta kibazo, byose no gukorera Imana, ati ico ntazoshobora nico ntazokora. Shalom shalom bakunzi ba Loy TV, ndabaramukije aho muherereye hose, ndabagumbiriye mu izina rya Yesu kandi ndabakunda cyane. Kuri mikro muri kumwe na Papa Love Jesus, mu mazina yose Ndayisenga Françoise. Hama uno munsi tukaba dufise abatumire bacu b'ubwiza, baraza kuyivuga hama batubwire n'ivyo baba badutekereye kugira ngo gakemanyi kabo nyene turabe ivyiza birimwo. Mwitanguriro igice ca mbere umurongo wa 26 uvuga neza ati Imana irema umuntu mu ishusho yayo, ivuga ati nimuze tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganze isi n'ibiri mu isi. Kuri ivyo Imana yaduhaye ubushobozi, ubwo bushobozi yabushize mu mwana w'Imana, ari bo twebwe, ari we jewe, Noelle, Jeanne n'abandi bako baradukurikirana. Iyo ngabire Imana yashize muri twebwe, turi hejuru ya byose. Kuri ivyo Imana yaduhaye ubwo bushobozi, dufite ubushobozi bwo gukora ibintu bihambaye muri inosi, dufite ubushobozi bwo gukora ibintu biri hejuru. Ubu rero dushaka twakire Noelle atubwire, aramutse abakunzi ba Loy TV, hama tubandanye n'igikorwa cyacu. Shalom shalom abakunzi ba Loy TV, mwese aherereye ndamuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndabibutsa yuko ndabakunda cyane, murakoze. Hama nkuko mwumvise journaliste yamaze kubivuga, amazina yanje banita Noelle Nishimwe. Thank you. Bakunzi ba Loy TV, mu ruhande rwanje ndabona umudada w'ubwiza, umusista w'amafreshere meza ya Kristo, arashobora kuramutsa abakunzi ba Loy TV. Kaze. Shalom shalom bakunzi ba Loy TV, ndabaramukije cyane. Mazina nitwa Nifasha Jeanne. Bakunzi ba Loy TV, abatumire bacu hari ibyo batuzaniye, hama turakeneye yuko muza kubishira ku bakunzi ba Loy TV babibone byose, hama tumenye icyo mwadutekereye. Kaze. Murakoze cyane, hama nkuko mwamaze kubyumva, twege twaje ngaha nk'abakozi b'Imana, dusanzwe turabaririmbyi kazi, turirimba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Hama ako gaseke twabazaniye ni indirimbo nshasha duherutse gushira ku mugaragaro yitwa Uri Imana, niyo mpamvu turi hano. Hama nizere yuko mugiye kumenya byinshi byerekeye iyo ndirimbo Uri Imana. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuri iyo ndirimbo yanyu numva Uri Imana. Hama murashobora kuduha agapera kamwe sinzi ko muririmbira hamwe kugira ngo abatayizi bayimenye. Uhoraho ni wewe nihishamo, uhoraho ni wewe buhungiro bwanje, uhoraho ni wewe nihishamo, uhoraho ni wewe buhungiro bwanje. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, buhungiro bw'abakwizera. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, buhungiro bw'abakwizera. Hama iyo ndirimbo ni nziza cyane, ndanezerewe, ngira n'abariko baratwumva ngaho ndibaza yuko binjiye mu mpemu kabisa. Hama mwiyumviriye gute kugira ngo mutegure iyo ndirimbo?
kugira mufate teme y'iyo ndirimbo izina yuko ari ubuhungiro. ubuhungiro bwacu. Mwavyimviriye gute? Byatanguye gute? Birashika ugasanga wahishuriwe uri mu nzozi ugahishurirwa ukaje hari ikintu nyene Imana yanyeretse kandi ntegerezwa kugikora. Hariho n'ikindi nyene kiba ingabire ibe muri wewe hama ugaca umva je ingabire yanje ni iyi nyene bimeze kuno urumva message ziza kwinshi. Byagenze gute? Murakoze cyane ikibazo cyiza mutubagije. Hama ndibaza ngaho nta birebire no havuga ko ariko umva barete umuha ijambo Jeanne agira icyo atubariye. Ego murakoze cyane. Hama iyo ndirimbo kugira nshobore kuyita uri Imana, nari mu bihe bitameze neza. Hariho umuntu ashobora kuba mu bihe aho umuryango, aho abavyeyi, aho inshuti n'abagenzi badashobora gushika, ariko Imana yo mwijuru yoyo ikahashika. Mbona ko iyo ndirimbo uhoraho ko ari we buhungiro bwacu, niwo muntu ushobora guhungira ko wenyene agakemura ibibazo byawe, agakemura ingorane zawe zose. Nibyo kuri turafise abavyeyi badukunda n'imiryango idukunda n'abagenzi badukunda, ariko hariho ibibazo byacu badashobora gukemura nubwo badukunda, ariko Imana yo mwijuru yoyo byose irashobora kubishira ku rutonde. Murakoze cyane. Murumva abakunzi ba Roy TV yuko indirimbo yabo birashika umuntu agategura indirimbo bivanye n'ibihe yashitsemo hama akaca yiyegurira Kristo, niwe abuhungiro bwiwe kubera Imana Yesu Kristo ku musaraba yavuze abarushe n'abaremerewe baze kuri je kugira ngo ndabaruhure. Yewe yaravyo ndirimbo aravye n'ivyo bihe yarimwo acavuga nta bundi buhungiro mfise atari ku Mana. Murakoze cyane kuri iyo ndirimbo yanyu, mwarahezagiwe cyane kandi ndizera yuko muzoshika kure cyane kuko uhoraho mwamugize yuko ari ubuhungiro bwanyu kandi bidasanzwe bizomatana n'ubuzima bwanyu. Mwarahezagiwe cyane ndizera yuko mugiye gushika kure cyane. Jeanne, kugira mwiyumvire yuko mwokorana na Noelle byagenze gute? Murakoze cyane. Kugira niyumvire gukorana na Noelle, ubwa mbere Noelle nshima Imana ko twahuriye muri twari dufise rencontre ya Ruvera muhimbare, tubonanira muri iyo rencontre. Inyuma yaho Noelle arafise indirimbo yiwe yasohoye yitwa Ijambo, iraraza kubitubwira. Rero maze kumva iyo ndirimbo yiwe nanje kubera nari nkeneye ko iyo ndirimbo yanje tuyifashanya n'undi tukayikora turi babiri, kandi nkabona n'ingabire iri muri we n'ukuntu akunda Imana, cyo ndamwitura ndamusaba ko twakorana iyi ndirimbo yanje, acara binkundira. None wewe igihe abikubwira Noelle yuko mukorana iyo ndirimbo, we wavyifashemo gute? Wavyibifata muri uwo mwanya wavyifashemo gute? Murakoze cyane ku kibazo cyiza cyane. Nkuko yamaze kubibabwira ntitwari tuzinanye, abantu benshi bamaze iminsi bavuga ko turambahasa ubona dose ambabari umbwire kwanza uko mwese muri shusho y'Imana murasa. Okay, apara kuba twese turabo twaremwe n'Imana yo mwijero, ariko rero hariho okay physique mabase ubona dose bro murashushanya. Umva arabona amafoto yacu tuyashize nko kuri stade ama message je nasanzwe yijonza mbona abanyandikiye ngo mvuga murasa. Donc hariho groupe twarungitsemwo cover y'indirimbo nyene, bashavuga ati nta a nta i na mahasa. Ati ndi foto ko byiso binini ndabona nyene umenga ibaze bacavuga ngo turasa. Rero kumbe abantu hari undi we yaciye ambwira ngo abantu ngiyo bamaze ngo kugendana kenshi ngo baca basi cyangwa atate FNM wasanga ari ibyo amani. Twari tuziranye, twahuriye muri groupe imwe yo muri imbyikazi ya Vera muhimbare, hama tumaze gupanga rencontre niho twahabonane. Mbe nagomba kubwira ko niyo kuyo rencontre munyemumenga sinamubonye, ariko ndavyibuka ko namubonye no mu mafoto ngerageje kuraba yarimo, ariko sinavyiyumvishije neza ko namubonye. Hama haizi iminsi niho nasohora iyo ndirimbo yababwiye yitwa Ijambo, maze kuyisohora ndarungika ama link muri groupe hose ndayirungika, acara yumviriza. Amaze kuyumva acara nyandikira arambwira ati courage my sister, kandi naryohewe nahimba nanahezagiwe, indirimbo yawe ni nziza cyane, rero hari ikintu nagomba ndagusabe.
ndamubwira ati mbarira nta kibazo n'icyaba ari gishoboka ndagishoboye nzogikora ntari acambwira ati hari indirimbo afite muri studio nifuza gukora ati nifuza yuko noyikorana n'uwundi kandi uwo wundi yoba ari wewe ubwa mbere nkibyumva naratangaye cyane ndavuga ati yo bwa bundi Imana n'igitangaza ati aranyiyumviriye iyo ndi n'uwo munsi nyene nayisohora uwo munsi nyene niho yacanyandikira message hatarakica no munsi nomwe numva ndanezerewe cyane mu mutima ndavuga ati kumbure ndavuga ati wabyumvise uko ndirimbo wabyumvise byose ndibaza mbere yuko unyandikira ati reje vraiment nta kibazo byose no gukorera Imana ati ico ntazoshobora nico ntazokora ariko buri kimwe nzoba nshoboye nzogikora mu bwo kwagura ubwami bw'Imana arambwira ati sawa merci d'avance nyene je nibaza ko ari ibintu bizomara nk'imyaka 2 iyo nyene uko ariko mu nyuma nawe nagiye numva ati uri ready ndakumvikira ya ndirimbo yige tugende muri ndavuga ati wow kumbe byakomeye yane hari ibintu nyene wumva canke se umuntu akubwira ukibaza nyene ni blague kugira nyene muryoshe umunsi ego kumbe rero yari serieuse ntiyayaza amasigara cicaro nani ndavuga ati nta kibazo niko kundungikira iyo ndirimbo ndayiga ducatayijana muri studio basi narabyishimiye cyane kumva yuko yongera icizere mu Burundi hari abaririmbyi benshi cyane hariho abo tuzi hari n'abandi tutazi ariko bafite impano nyinshi zo kuririmba kandi baririmba neza vraiment rero nace nibaza ati kubona muri babaririmbyi benshi nzi bari mu Burundi akamitamo ati cyo n'icizere gikomeye cyane ati Imana ihabwe icubahiro rero nta nari guhera ndavyanka basi nuko byagenze merci Jeanne ndashaka ndabaza ukuntu mwapropoje iyo ndirimbo ndazi ko ibintu bigoye hari igihe usanga amafinance ugaca usanga uburyo kugira uronke umuntu wagusapotinga muri ico gikorwa biragoye cyane ariko si bya bose hari igihe usanga uhura n'umuntu akiyumvira abonye gusa iyo ngabire yawe akiyumvira uguhezagira wowe byagenze gute ko benshi bikunda kubagora ugasanga afite indirimbo nyinshi ariko kugira azishire ku mugaragaro akakubwira ku mpamvu izi n'izi ndafite iyo ngabirano ariko sindazishira ku mugaragaro ku mpamvu y'amafinance mwebwe byagendeye gute murakoze cyane ku kibazo cyiza mutubajije hama nk'uko wabivuze ni igikorwa kitoroshe ni urugamba rutoroshe navuga ko twahuye n'ibibazo bitari bike kugira ngo dushobore gushyira iki gikorwa cyacu ku mugaragaro nta n'umwe yashoboye kudufasha muri iki gikorwa navuga ko ari Imana yo mu ijuru yavyikoreye byonyine kuko twarategura iki gikorwa nkagerageza kuraba ukuntu cyokorwa kuko nabiteguye iyi projet nayiteguye kuva mu kwezi kwa mbere ariko kumvo z'uburyo nariko nitegurira defense kugira ngo ndabe ko nshobora gusoma igitabo umva nitegura n'iki gikorwa ntivyari vyoroshe cyane ariko novuga ko ari Imana yabikoze nta buryo nari mfise ariko nagerageza kurondera muri dukeyi nashobora kuronka nza ndabika ku rukundo nari nkunze iki gikorwa kandi nashaka gukora iki gikorwa ego byari bigoye ariko Imana yarabikoze iki gikorwa ca mbere ndagishikako ariko ibindi ndashabandanya gusenga Imana kugira ngo ndabe ko bizokoreka ariko ndizeye ko yakoze ivya mbere n'ibindi izobikora kuko ifise inzira nyinshi icishamo ego murakoze cyane ni kuri iki gikorwa cyo kuririmba n'igikorwa novuga coroshe kandi kitoroshe kuko nk'uko mugenzi wanje yaje kubivuga hariho abana benshi bafise indirimbo nyinshi kandi ziryoshe cyane ariko babuze ukuntu bozisangiza abantu canke ngo bozidusangiza kubera uburyo biragoye cyane rero nka twebwe urumva yari umunyeshuri ni kuri icyambere je naramufelicise cyane n'umukobwa w'intwarikazi ego apara yo kuba kunzwe n'Imana nawe n'umuntu w'umukozi cyane umva yakubwira ati naragerageza muri duke naronka nkatubika je naratangaye cyane ndamubwira ati nukuri Imana iguhezagira waranahezagiwe kuko uri intwarikazi yaragerageje aragwana ibyo gusoma igitabo ni ibintu bitwara uburyo atari buke arabishobora kandi nibyo kuronka amahera yo gukora iyi ndirimbo nabwo buraboneka nukuri ni Imana yo mu ijuru yamufashe mu mugongo yadusapotinze naho ko kubwiwe kubgacu nta management nta n'akazi novuga ngo yari afise ngaho
Imana yo mu ijuru gusa iragusapotinga kandi ikindi nacyo biravana n'urukundo ukunda ikintu iyo ugikunda ukora uko ushoboye kose kuko nk'ubu udashaka kuririmba nawe uronka 50,000 ntabwo byo kugora kuzitwara mu kabari ijoro rimwe ziheru zisororera abagenzi ariko ufite igikorwa cyangwa se ikintu ukunda ushaka gukora naho uronka inote y'igihumbi gusa urayibika rero muri ibyo byose hamwe no gusenga tugasenga ukabona Imana nyene ikoresha abantu bayo tubona igikorwa kiruzuye kirabaye Imana no kuri bihere gucyubahiro twagiye tubona neza Imana no wayidirectinze turamushimira cyane nawe yatubereye umuvyeyi novuga ko yagize support Imana imuhezagire yego n'abasore babikora neza cyane umwe yitwa Moba uwundi yitwa Patient kuri aho bari bubaho muri Focus Studio Imana ibahezagire nabo barashizemo support yabo yego niko no bivuga gushikaho igikorwa gihera yego ubu turabishimira Imana rero ko yakoze ibya mbere izokora n'ibindi murakoze ndanezerewe cyane kuri ibyo bishingana byanyu kuri ibyo Imana ishoboye gukora ibirengeye iby'abana b'abantu biyumviriye irashoboye kugukorera ibitangaza irashoboye gukorera hari igihe uba wiyumvira ngo je nkeneye iki ariko igagukorera na kiyo utavuze rero Imana ishoboye byose kandi mpwemu yera ari muri mwebwe ndatazobahuza n'abantu bo kugira ngo mushike kure amen Noelle nanumvise ngo urafite indirimbo yego mushobora kutubwira iyo ndirimbo hama n'intambamye mwarahuye nazo namwe kugira ngo mu propose iyo ndirimbo hama nayo muyisohore mushyire ku mugaragaro murakoze cyane ku kibazo cyiza mubajije hama nkuko bamaze kubyumva n'ibyo hari indirimbo nanditse nongera ndaririmba yitwa Ijambo yego iramaze ku kwezi kuri YouTube channel yanje wambaze ngo intambamye nahuye nazo mu kwandika iyo ndirimbo mu kwandika nta ntambamye nahuye nazo oya ahubwo mu kugira ngo ibe icyo uyu munsi nibyo byagize intambamye nyinshi cyane kugira ngo nshobore kuyiririmba ndayisangize n'abandi kandi rero izindi ntambamye si izindi ikibazo kiguma kigaruka hahandi nyene uburyo kuko nabiteguye kuva kera ariko kubera gusa muri ibyo byose hari ikintu maze gutahura ikintu cyose kibera umwanya wacu bana naho uba ufise uburyo ufise amahera yose woronka uburyo ukabura umwanya ni ukuvuga rero umwanya iyo ugeze ubure sinohagara cyane nkavuga ngo nabuze uburyo ahubwo igihe cyabyo nticari bwagere ariko icyo gihe kitagera nuko yanyene uburyo bucari buhari nimumve nihagarara ko bakunzi banje abantu bashaka kumfasha no kuri ntimureke kumfasha uburyo ntihatari rero igihe cyaritereye igihe nabitegurira so byabera ariko naragumye ndasenga Imana ndaguma no ku murimo kuko byari nk'inzozi zanje nayo ndavyifuza cyane mbona Imana irabikoze irampezagira iciye mu bantu bayo kuko sinavuga ngo Imana ngo yaramaye amahera ngo donc ntiyayakorenga ave mu ijuru nce ndayasanga ku gitanda ahubwo yaciye mu bantu bayo irabaha amahera barayamana jewe voilà Imana birampaye Ijambo nkuko indirimbo yitwa Ijambo hamaca ndayiririmba ndayishira kuri YouTube biramaze ku kwezi murakoze n'abatayiraba ntibabure kuyiraba merci Noelle ibikorwa byanyu musanzwe mukora kuri uwo murimo w'Imana umuntu akeneye kubafasha canke umuntu akeneye kuraba izo ndirimbo zanyu yoshobora kubaronka gute canke yobona gute iyo ndirimbo yanyu yoyironka gute murakoze cyane hama nk'umuntu yakwifuza kuraba iyo ndirimbo canke se kuyumviza kuko ntaga ni official audio video yayo ntirasohoka uwifuza rero kuyiraba acaja kuri YouTube channel yanje amazina ni Noelle Nishimwe official canke akayisanga kuri page yanje ya Facebook kuri Noelle Nishimwe nyene urandika ijambo by Noelle baca bayiguha hama uwo kwifuza kumfasha cyangwa kumfata mu mugongo ndabashaka benshi kaze yonyandikira kuri Facebook yanje kuri Nini Noelle canke kuri Instagram Noelle Nishimwe aho aca ntora hama tugaca tuganira tugana na WhatsApp mwarahezagiwe cyane murakoze Jeanne nashaka ndababaze kugira ngo ibyo bikorwa byanyu namwe kugira umuntu amenye hari igihe umuntu aba yabonye iyi interview agaca avuga no Jeanne no muronka gute kugira ngo bamenyere ibyo bikorwa byanyu aho bo bitora canke kugira ngo umuntu afise ibintu yoshobora kugufasha cyahe yobaronka gute murakoze cyane ku kibazo cyiza mutubajije hama wifuza kuraba ibikorwa byacu aho iyo ndirimbo yacu itumbereye
bayisanga kuri channel yanje nifasha Jeanne official. Ari nk'ukeneye kugira icyo aduterereye mu kudufasha muri ivyo bikorwa arashobora kundondera kuri Facebook ni Jeanne nifasha. Murakoze. Hama ndanezerewe cyane ku bashitsi bacu twaronse biteka baje kutugendera muri Noelle TV. Ndabashimiye kuba mwaje kutugendera kandi ndizera yuko muzogaruka. Hama nashaka yuko nobaha ijambo kugira ngo hagire icyo muvuze. Kaze. Murakoze. Nta majambo menshi yo kuvuga ahubwo no gushima cyane. Ndashimiye URI TV ukuntu yatwimviye ko ikadutumako kandi bakunze URI TV vraiment ntibanira araba n'agafanta twaronse twaganiriye kandi bakunda kuvuga ngo ubunyegeri buyagira kwiguka yagiye ku kinyobwa. Rero URI TV yubahwe, turayishimiye n'abarongozi bayo bose kandi ndashimiye n'abakunzi ba URI TV ku mwanya wanyu mwadutije mukatwumviriza, tubibutsa kuza muragira bya bindi kwa amacano yose murabizi bya bindi subscribe like byose. Imana ibahezagire. I love you so much. Turashimiye URI TV ukuntu yatwiyumviriye ko ikadutumira. Turashimiye n'ukuntu batwakiriye n'ahantu heza hasa neza bakira abashitsi neza. Turabashimiye gose kandi turababwira ko tuzogaruka. Merci. Bakunzi ba URI TV, ikiganiro cyacu cyari kiryoshye cyane. Urumva kiri umwe wese arafise uko yoshobora gucakira akantu kamwe kubera twavuze byinshi. Hariho ama presentation yabaye, mwumvise yuko bafise aho mwoshobora kubarondera ama Facebook, muri YouTube byose batubwiye. Murashobora kurondera Noelle, mukarondera Jeanne. Namba hari ikintu mukeneye guterera kubw'umurimo w'Imana utera uje imbere, murashobora kubarondera nkuko babivuze nyene. Mwarahezagiwe cyane bariko baradukurikirana. Hariya bafashe umwanya wabo kugira ngo barabe ikiganiro cyacu. Urabona ko ari abakobwa b'ubwiza, abakobwa b'amafeshere ba Kristo, kuko ufise Kristo ufise byose. Feshere barazifise kubwa Kristo ari muri bo, nizo ngabirano ziri muri bo kandi bakazikoresha. Uko tubayeho kose tutegerezwa kubaho twamamaza inkuru ya Kristo, kuko twaje muri mission tutegerezwa kuyirangiza nkuko Kristo yaje muri mission abandanya igikorwa kugeza naho abambwa ku musaraba. Mission yo yarayirangije kuri ivyo, nubwo yagiye yasize mwe yera muri twe, natwe turi ku gikorwa. Ndabona abakobwa bacu bari mu gikorwa kandi ko barazamura ubwo bushobozi bw'Imana buri muri bo. Kw'ivyo ari murekeye kubashigikira. Wumva arongoye namwe muyera arashobora kubarondera. Mwarahezagiwe cyane. Kuri micro mwari kumwe na Papa Love Jesus, kuri kamera mwari kumwe na Patient. Ciao ciao. URI TV.